hari ibintu utegerezwa kwitondera cyane iyo uri umutrader kugira urabe yuko wo improvinga muri trading activities zawe za misi yose, kuko trading narababwiye neza yuko it's a journey, ni voyage, nuvuga voyage vers soi, aho découvrir ibintu byinshi bitandukanye bishobora kugufasha. Ibyo bintu rero harimo turaza kurabira hamwe ibijanye n'ama time frame, ibijanye na mentality d'un trader, ari byo bita psychology, bishobora kugufasha kugira urabe yuko wo improvinga. Twagira tuyibutse yuko tubafitiye na service yo kubahereza formation ya graphic designer. Graphic designer ishimikiye ku gukora amafoto ajanye n'ama brand y'ibikorwa byanyu, mbere n'amafoto ajanye n'amarogo y'ibikorwa byanyu, ama business yanyu n'ibindi byinshi bitandukanye. Ishobora kuba atari ni yawe mugabo ukayikorera abandi bakagwa amafaranga. Dufise abahinyanyuzi babishoboye, babinonosoye, babizi ku rugero runini cyane, mbere wanashima akabijya bakabikorera ku giciro giciriritse cyane gose, ibihumbi 300 y'amarundi gusa. Formation ishobora kumara indwi zibiri cyane ukwezi, mu gihe babonye yuko ubumenyi bwawe butari ku rugero yaho bifuza. Karibu muri We Talk Business na Mita Vision, ababibafashemo. Welcome. Ni kuri We Talk Business guys, turabahaye ikaze. Nkuko mubizi nibisanzwe muri kumwe na Dr. John. Ni kiganiro aho tugira turabere hamwe ibintu biteza kwitwararika, uteza kubuzi, uteza kumenya mu gihe uvuze uti ngira ntangure bijanye na trading. So rero utarakora subscribe, make sure yuko ukora subscribe, hama like ikiganiro gisangize n'abandi nica kuryohera. Twagiye. So ni igiki rero uteza kwitwararika mu gihe uri umutrader. Uvuze uno munsi uri mu debutant, wewe uriko uraturaba canke uri umuntu amaze kumenya trading bitari bike, uravuze uti nkeneye gutangura trading. Nibiki uteza kumenya? Tudabo uteza kumenya uti nkeneye kuba umutrader de quel type. Abatrader baratandukanye, hari aba swing trader, hari aba day trader, hari aba scalper. Aba swing trader ni babandi bashobora kugura ama position ikazomara ukwezi, amezi 2 3 indwi, ugasanga ba tradinga umwanya munini, ico bita time frame nini nyane. So rero abantu babandi bashobora ku position kuyireka ikaguma runninga, ikazoja muri profit, ikazomanuka, ikaduga, ikamanuka, mugabo ivyo ntavyo baba bitayeho, kuko bobo ico baba ariko baraviza ni gutrada kuri high time frame, ni kuvuga ku mwanya munini. Hariho n'abandi ba trader rero bavuga bati jewe do mu day trader, no kuvuga akinjira position, dufate nka London canke Asia yuguruye, ayo position akayugara peut-être nka New York yuguruye, no kuvuga akazara trader hagati mu munsi. Hari abandi rero nabo bita aba scalper. Aba scalper ni babandi bata bobo nibo twita the pure diligence, kuko bobo bamara umwanya muto ushoboka. Arashobora kwinjira position 5 minutes, 3 minutes, 1 minute, no kuvuga in and out, yinjira asoka. So rero wewe uno munsi urumvuze ati nkeneye gutangura trading, banzo menye uti nkeneye quel type de trading activity, quel type de trader. Nu arizo z'ubwo bwoko butatu. So rero ushobora kwibaza uti none ivyo bintu ntacyo ndabizi ko itandukaniro nirihe. Ico novuga nuko trading guys, icambere womenye nuko c'est pas un jeu de change, it's not about being right or wrong. No kuvuga sahantu uza kuvuga uti ibintu nabitoye canke vyananiye, oya, nta ma facteur menshi intervena. Mugabo kubabizi barakubwira neza yuko kuba umuscalper ni ibintu bigoye cyane. N'abantu bake novuga bakora scalping bashobora kuba profitable. Ibyo sigenda bivuga na analyse y'abantu benshi bagiye barakora, ntanje ngerageje kuraba neza ugasanga by'ukuri scalping isa nk'iyigoye cyane. Ariko hagacahaze rero abandi nabo baba day trader. Aba day trader nabo ni babandi baba bavuga bati uno munsi ndinjiye muri position ndayisohotse, no munsi utarahera, none mbega hoho bitandukaniye. Je novuga yuko uko umwanya utera uba munini niko novuga yuko trading itera yoroha.
uko umwanya utera uba munini niko trading igera yoroha. No kuvuga mu neza yuko aba day trader kenshi biraborohera gusumba aba scalper. C'est vrai iyo ukora scalping muri trading murazi hari ico bita stop loss, hariho gusettinga loss, gusettinga profit target. Ku bantu rero bakora scalping kenshi usanga guhitinga stop loss biroroshe. No kuvuga c'est vrai urashobora guhitinga stop loss inshuro nyinshi kuko ni in and out winjira usohoka, ariko ntizaze ni nazo iyo pungutse urunguka, ariko usanga bigoye cyane. None hama utitandukaniro naryo nirihe hagati yizo zose no kuba umuswing trader? Umuswing trader mbere ni babandi yugura position ikamara indwi imwe zibiri zitatu kwezi amezi abiri. Ibyo nivyo nsanzwe nkora. Jewe personnellement nugura ama position akazomara umwanya munini ushoka, niho ushobora rero kubona ya ma profit meza cyane. So rero igihe rero uvuze uti jewe nkeneye kuba umutrader, nakuvuga iki? Teza kumenya uti kwanza uti mbendo ubuhe bwoko bw'umutrader muri abo batatu. So ikindi rero cya kabiri nyamukuru utegeza kumenya ni kumenya strategy. Kuba ufise strategy yawe iri verified, no kuvuga wa testinze inshuro nyinshi, wagize back testing, ukabona neza ko ikora, ukabona ukagira ama test ukayiga ko ukabona neza yuko ikora neza. So rero strategy hari ama strategy menshi atandukanye. Hari aba trader market structure, hari aba trader volume, hari aba trader falcon, hari aba trader ama signal, ama indicateur plutôt. Hari abantu bakoresha ama strategy menshi atandukanye, hari aba trader ama trend line. No kuvuga rero ukwiye kumenya uti mbejewe strategy yanje ni yihe. C'est vrai iyo tuvuze strategy je ndavyoka nkitangura trading haraze imyaka yo bishika muri 3. Ugitangura c'est vrai abantu baravuga strategy, ugitangura ivyo bintu nta na kimwe wawumva. Ivyo nta na kimwe wabumva, biragoye no gutahura kuvuga uti base strategy ni giki. Hari n'igihe umuntu yibaza ko afise strategy kumba atayafise. Yes, kuko je naramaze umwanya munini nibaza yuko mfise strategy, ahubwo nsanga nta niyo mfise. Nagiye kuyimenya haize nk'imyaka 2. So aba trader benshi bari muri iyo category, aho biyita abantu benshi biyita aba trader, mugabo ugasanga nta strategy nimwe bafise. So rero strategy uti bimeze gute? Ibifise ama rules, amategeko igenderako. Ukavuga uti jewe kugira ninjire muri position, kugira mfate long trade, cyangwa kugira mfate short trade, kugira ngure cyangwa kugira ngurishe, hategeza kuba habaye 1 2 3 4 5. Ukavuga ama rules yawe ukaba uyazi. Ukavuga uti habaye iki, hama market ikagira gutya anye nca ninjira, nkashira stop loss yanje ngaha, bigenze gutya na gutya nca ninjira. Muri trading rero guys, ntuza kuvuga ngo jewe ngo nibaza yuko market ngigira ngo igire gutya. Oya, ahubwo uzovuga uti strategy yanje ivuga gute? Nihaba kino onye nza gukora gutya, nihaba kino onye nza gukora gutya. Rero strategy, kumenya strategy ni ikintu cyambere gihambaye cyane. Muri buka video iherutse naraberetse strategy abantu benshi basanzwe bakoresha ya market structure, ya yo kuraba ukuntu market iri kirigeza mugafata position, mwarabibonye muri video iherutse. Rero urashobora rero ku develop strategy ukayiga ko igihe kinini, mugabo ni vyiza yo ugiye gufata ama strategy y'abandi. Ndavuga hariho n'izindi abantu benshi bamenyereza ICT console. So ibyo byose ni ibintu utegezwa kuba uzi. Uhejeje rero kumenya strategy yawe, ni igiki gica gikurikira? Uhejeje kumenya strategy, of course guys, ni kuba ufise capital, kuko abantu benshi bari stacked kuba ba trading demo, bakibaza ngo na trader akaguma trading demo. Guys, ku muntu a trading demo account akibaza ko ari umutrader n'umugiranya nka wa muntu misi yose equipe yiwe bamwe ariko bari entraîner bakamushira muri entraînement, ariko ntiyagire n'umunsi n'umwe yinjira mu kibuga cyo muri stade Intwari. No kuvuga yuko rero guys,
demo account ni nziza kugira usharpening strategy yawe urabikwikora, ariko kugira ube umutrader by'ukuri ifo yuko utangura gupratika practice. No kuvuga yuko gupratika ni ibintu nyamukuru, bintu bihambaye cyane. So rero iyo trading demo, abantu benshi rero baguma bavuga ngo demo account, ndafise account ya 50,000 tout ça. No, rondera capital, rondera iyo suka hamu uze utangure gukora muri compte réel. Kuko trading guys aho bitandukanye n'andi ma business ni he. Andi ma business urashobora kubaka business yariyo yose, no kuvuga ukubaka system, ikintu kizohora kikugenera ama revenu. Ariko trading yo hitandukanye n'andi ma business, uko trading wewe mu trader ni buri system yiwawe. Abandi barubaka ama system ibintu bizobagenera ama revenu, ariko wewe nk'umu trader ni wowe uri system yiwawe. Nukuvuga udakoze basically nta mafaranga winjiza. So rero utegeza kuba upratika, ukamenya gutekinga amalosi, ukamenya uti mbe iyo mpomvye ndavyitwaramo gute, iyo nungutse ndavyitwaramo gute. Ibyo byose kuko trading turaza gushika k'ikindi nyamukuru, ariko trading nayo ma emotion yose yinjiramwo mu gihe uba uriko urayikora. Ibyo nayo ma emotion nayo ntushobora kuyamenya mu gihe utariko urapratika muri compte réel. Rero wumve neza yuko capital ni ikintu kimwe mu bintu bihambaye muri trading. Abantu benshi bavuga ngo je mu trader, ariko gusanga na capital bafise. So rero mu gihe ta capital office, twarabonye video twavuze ingene ushobora kuronka gukora trading, abantu bashobora kuguha umutahe. Abo nabo ni bande? Ngaha mu Burundi guys narabonye abantu benshi ntibazi ingene ushobora kuronka umutahe kandi vyitwa yuko ari aba trader. Bon, no kubera of course atama connaissance baba biziko, ariko gira nk'umutahe twarabikoze ko video, ariko reka ndabisubiremwo. Hari ibyo bita ama prop firm. Prop firm rero guys, icyo ukora uragura account, ukayigura amafaranga runaka. Dufate ukagenda ugashobora kugura nka konti ya $5,000, ukayigura $79, hama ugakora novuga ibibazo canke ibizamini kugira barabe ko vy'ukuri koko uri umutrader. Hama bamaze kugutesta bakabona yuko ubishoboye, bagaca baguha rero amafaranga ari réel ya 5,000 ari réel, ugatangura gutrader. Mugabo wumve neza yuko ntibayaguhereza uko nyene Burundi, naho nyene hariho amategeko utegeza kugira ko ukagira ku mateka yahe yo kuvuga uti ino account, canke bakakubwira bati ino account ntushobora guhomba amafaranga ari hejuru yaya naya. Ibyo byose biba biri mu mategeko y'iyo prop firm. So rero nabyo nyine ni ibintu ukwiye kwitwararika, ukabuzi ingene uronka mutazi uvuga uti jewe ndafise amafaranga yiwanje akote muri reserve, okay, reka nze ndayakoresha mu ku practica trading. Mugatama itaye naho munini ufise, gerageza utanga urugure ama prop firm account. Voilà. Ikindi rero kintu natural nyamukuru guys gihambaye cyane ariho abantu benshi bafailingira ni la psychologie d'un trader. Psychologie d'un trader rero guys, nukumenya neza yuko ingene ukontrola ama emotion yawe, ingene uvyifatamo uti naho mvye okay fine, nungutse okay fine, aho hose ndavyitwaramo gute, iyo ayo masenariyo yose ashitse ndavyitwaramo gute. Abantu benshi barafise ikosa ryo kwibaza yuko trading ari ikintu za kwiga mu kwezi kumwe, amezi 2 3 ukaba wabimenya, ukaba wabaye igitangaza muri trading, ugatangura ngo printing amahera, kwinjiza amafaranga menshi. Also uko biri guys, muri trading uri ku compete n'ama bank akomeye cyane ku isi, uri ku compete n'ama institution financière akomeye cyane ku isi, ubu uri kugira competition n'abantu baciye ubwenge cyane, bavyigiye, babikoze imyaka n'imyaka. Rero ni gute wo ushobora kuvuga ngo uvyize umwaka umwe, uvyize ukwezi kumwe, amezi 2, umwaka umwe, imyaka 2, hamuze uvuga yuko abo bantu woza kuba sumbya canke woza kubatwara amafaranga? Guys, biragoye. Rero dushitse kuri cya kindi kivuga ati guys, iyo mvuze uti ukeneye kwiga trading, ba uri wa muntu ari pre uvuga uti jewe ndi tayari kuyiga umwaka umwe, imyaka 2 3 mbere 4 ata amafaranga urinjiza. Kubera iki? Trading iragoye guys.
ntibazubabeshe ntuzuzura ama video kugira ngo biroroshe. Trading ntabwo yoroshe na gato, ni ibintu bitwarira umwanya ukavyiga ukabinonosora ukaba imbere ya chart ukaba yizi. Jewe nkubaheze imyaka 3 ata musi numwe nsiba kuraba chart ya BTC. Uravyumva, graphic ya BTC ndayizi mu mutwe mba ndayizi, mbyuka nzi ukuntu imeze kuko haize imyaka 3 ata musi numwe siba kuraba chart. So rero hari abantu baza muri trading avuga ati okay ndaje nkaraba cyangwa nje kurondera amasinyal kiniki. Guys, menya yuko uteza gupratika, uteza kurima, ugafata iyo suka nayo ni iyo machine niyo telefone, ugapratika ukaraba chart ugatradinga, ukananirwa uzonanirwa rimwe, unanirwe kabiri gatatu kane gatanu katanu kenshi, unanirwe kenshi. Ariko guys, ukuzotera unanirwa niko bizotera byinjira buke utera ubimenya kuko trading guys ni navuga ni it's a game of it's a long term game. No kuvuga ni kintu a long term, si kintu uvuga uti vyukuno musi ati ndaciza uno musi ejo canke hirya ejo ndabimenye. No, ni ibintu a long term. So rero nyimba uteza uvuga uti ndakeneye kwiga trading, ndakeneye kumenya ingene ikora, guys itegurire ko ubizogutwara igihe, itegurire yuko bizogutwara umwanya, bizogutwara gushiramo inguvu. Hari nabandi havuga ngo je ngo nta mwanya mfise wo guma ndabikurikirana. So nimba ata mwanya ufise guys, trading si yawe. Nyimba uzi ko ata mwanya ufise, trading ni si yawe. Trading ni yuko uba ufise umwanya ugakurikirana chart ingene biriko biragenda, ukaraba ingene bigenda. So rero nimba uzi yuko atamwanya ufise guys, menya neza yuko trading ni kintu cyo gufatira umwanya, cyo kuraba uti chart imeze gute, kucitwararika mbese mu majambo make. So rero nivyo bintu bikomeye bihambaye nyamukuru uteze kwitwararika mu gihe uvuga yuko ubwira utangure trading. Nivyo byose ni combination y'ibintu byinshi, kandi kimwe cyose muri ivyo byose twavuze nta kiza gisimbura ikindi, nta kiza gisubirira ikindi, byose ni ibintu bigenda bibangikanya. Turashimira cyane kuba twari kumwe, yari kuri We Talk Business, twari kumwe na John nk'ibisanzwe. Nizere neza ko ikiganiro cyabaryoheye, cyakuryoheye, siga comment canke like, ugisangize n'abandi bagenzi bawe baza kuko bari interesse na trading. Hama tibaza tuzosubira atagisibya muri video ikurikira. Turakunda cyane, bye bye.